wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Turashimiye Imana kuba hano kandi turashimiye n'Imana ko yaduhuje ikatunywanisha kandi ikaduha ubucuti budasanzwe hagati y'amashengero yacu. Ku munsi wa Mungu heze harabo muri Gehizo bari muri Life Center. Imana ibahezagire cyane rero ko mwaduserutse ko abatari bake mwaje gushimira Imana hamwe na twebwe ko twagize ibihe byiza. Kimwe mu byo nshaka kuvuga nuko natwe tuko turitegura kugaruka rero. Haleluya. Amina. Haleluya. Imana ntikeneye byinshi kugira ngo ihindure ibintu, ariko ibihome by'amacakubiri bizosambuka mu izina rya Yesu Kristo. Tuzobikorera mu nyakabiga bikoreke mu gihugu cyose. Haleluya. Kuko iki ni gihe curungano rushasha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero Imana ibahezagire. Kera twari tuzi yuko abantu babana arabakeba canke bari muri competition, ariko mu bwami bw'Imana nta higanwa rihari. Haleluya. Imana niyo ishira abantu akabashira hajya, nuwo tuvukana yoba umukristo wa hano ntabe hajya, kuko bivaye n'ico Imana igomba gushira mu buzima bwiwe. Wese ashimwe cyane. Rero ico turagishimira Imana kubona yarakibatahuje nawe kandi mucumva. No kuvuga ngo iki gitigiri kirakwiye kugira ngo dutahure yuko umubiri wa Kristo uyu uri hamwe niho ufise ubushobozi bwo guhenura ibihome biba biri mu gihugu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka kuno musi kuvuga ku ijambo rivuga ngo ni wanke uvemo. Haleluya. Rero uno musi n'iryo jambo nje kugushikirizamo rivuga ngo uravyumva ugomba kuvyanka kugira ngo bivemo. Bwana sifiwe sana. Kandi izera ko muhemu yarashaka kuvugana n'ubuzima bw'abantu benshi muri kino kibanza, kandi numva ko iri ni ijambo ry'ubuvugishwa rije ku buzima bwawe, kandi wakira ico Imana igomba gukora uno munsi. Haleluya. Ndashimira abatanguye bose kuko mu ndirimbo twaririmbye n'amajambo yatubwiye ngo twame twibuka Yesu. Uno munsi ndashaka kugira ngo hari ibintu tavyanse udashobora kubivamo. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu abantu benshi kenshi mu bakristo bibaza ngo umunsi umwe bizohera. Hari nibibazo uno munsi urimo witeze ko umunsi umwe uzovyuka mu gatondo vyaheze. Ariko kandi mu rugendo rw'agakiza kimwe mu bintu namaze gutahura, hari ibintu tutavyanse ntidushobora kubivamo. Hari ibintu uri kuracamo mu buzima bwawe, ashobora kuba ari mu rugo, ashobora kuba ari mu mibereho yawe ya misi yose, ashobora kuba ari mu gikorwa c'Imana, ashobora kuba ari mu muryango wawe, ashobora kuba ari mu rudandazwa rwawe, ashobora kuba ari mu magara yawe, ashobora kuba ari mu mibereho yawe. Ariko reka nakubwire ngo hari ibintu nasanze Imana idahora ipfa kubikora tutarinze kuvyanga. Rimwe abantu bakijijwe barihenda bakibaza ngo ko Imana ishoboye byose ngo n'ivyacu bizohinduka. Ariko kandi reka ndakubwire yuko hariho ibidahinduka utabanje kuvyanga. Kuko Imana rimwe na rimwe ntipfa kuduterura ngo ituvane mu bintu itarinze kubona yuko mu mutima wacu hariho kubihakana, hariho kubizinukwa, hariho kuvyanka, hariho ijambo ryiza ry'ikirundi ryo mu gisagara rivuga ngo hatabayeho gushishwa. Rero mbwira umuntu micaye uti bimwe utavyanse ntavyo uzovamo. Haleluya. Haleluya. Suri mubwira uti nutabihakana rimwe ntavyo uzovamo. Haleluya. Sinzi ikintu caduhenze nk'abakristo, rimwe na rimwe tukibaza ngo ingorane ndimwo, intambara ndimwo, ibigoye ndimwo, uravyumva musi umwe bizokwikora. Urabona nta kundi njogisi Mungu nataka. Imana ni reka ndababwire Imana naho ishoboye hari ivyo yibikiye kudakora gushika twebwe duhagurutse, twamara guhaguruka igashigikira intambuko zacu. Nico gituma Bibiri ivuga ngo Imana irashigikira intambuko zacu. Ivyo bisobanura ngo muyandi majambo ngo iyo ndiko ndatambukira mu kintu kanaka, Imana irazi kazishigikira, ariko idushigikira twabanje kugira gute
kuzikora. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amina. Uno munsi sinzi ndashaka kubivuga kumbure mu mwanya muto, ariko ndakwipfurije ngo uno munsi mu mutima wawe habe ishavu ryiza rigutera gusohoka aho hantu uri. Nta muntu azoha gusohora, nta muvugishwa azoha gusohora, n'ibintu uzovyuka mu gatondo, ariko kandi ngenda kubwira ikintu kimwe ngo kimwe mu mayeri ya Satani uravyumva no kutumenyereza ibibazo vyacu. Tukumva turabimenyereye naishi tu. Hariho abakristo benshi bakora ngo naishi tu. Ukamaza ngo umeze neza, ngo vyibujumbura. Ugasanga rimwe na rimwe twarambaze kugumbira ibihe bibi vyabaye ubuzima bwacu. Haleluya. Ariko kandi ijambo ry'Imana riko riraza mu buzima bwacu rigomba kugira ngo rigire ico ricokoje mu kwizera kwacu. Hama nitwagira ico dushatse gukora, Imana ivuge ngo nzohagararana na wewe kandi uzosohoka muri ico kibazo ca. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amina. Haleluya. Rero ntiwibaze ngo ibintu uravyumva ntiwibaze hari umuntu avuga ngo mbe kwekeje ibintu ndabimazemo igihe kirekire kwereka izi ntambara ndazimazemo igihe kirekire. Ushobora kuba uzifise mu rugo rwawe, ushobora kuba uzifise mu mibereho yawe ya minsi yose, ukavuga ati kuko ndabimazemo igihe kirekire kandi nsenga kandi nkunda Imana. Ugasanga n'abantu bari mu rusengero baracanganyikiwe, bafise ikibazo bafise ku Mana kitagira inyishu, baracaza gusenga barondera ko bakiboneramo inyishu. Ariko kandi ngenda kubwira ikintu kimwe ngo wirinde uravyumva kumenyera ibitandukanye n'ivy'Imana gushakako. Reka nababwira ikintu kimwe mu bintu bizodufasha mu buzima bwacu uravyumva kubivamo canke gusohoka mu bibazo bimwe biri mu buzima bwacu nukumenya neza ico Imana dushakako. Ngenda nababwire ngo turashobora kuba dukirijwe ko tutazi ubugombe bw'Imana ku buzima bwacu. Ngenda nababwire ngo usomye Bibiliya nkuko batubwiye, Bibiliya iratubwira yuko hari ubugombe bw'Imana rwa rusangi ku muntu wese yizera, ku bantu bose bakijijwe. Ariko naho Bibiliya itubwira ku mugambi w'Imana wo muri rusangi, ariko kandi Bibiliya iranatubwira ko hari n'umugambi w'Imana uri particulier wo kugatwe k'umuntu kiyo. Hari ico Imana kuvuga ko, hari ico Imana gushaka ko, wowe n'inzu yawe, wowe kugatwe kawe, wowe ubwawe bwite, hari ikintu Imana gushaka ko. Rero kenshi iyo ntasobanukiwe neza ico Imana inshaka ko birangora gusohoka mu bihe vyanje. Kimwe mu bintu bizogusohora mu ngorane zawe canke mu bibehe vyawe bitari vyo, mu ngorane zo mu miryango, mu ngorane zo mu mibereho yawe ya minsi yose, nukumenya neza Imana inshaka kwiki. Yesu ashimwe cyane. Reka ndabatumire gato twiyumvire kino kintu. Nibande bibaza ko hari ibintu bigomba guhinduka mu buzima bwawe. Impinduka zigomba kugaragara. Hari impinduka zigomba kugaragara mu mibereho yawe ya minsi yose, mu ngeso yawe, mu mico yawe, hari impinduka zigomba kugaragara. Haleluya. Hari ibintu bigomba, reka nababwire abantu b'Imana, bigabo yavuze ngo Imana yadushize mu mutima w'igisirikare nk'abantu b'Imana. Reka nababwire ibintu bimwe tutavuze ngo no, na Satani ntiyumva ko no yabaye. Muriko muranyumva? Rero ngomba kumenya mbega niki Imana yahamagara ubuzima bwanje. Ikintu kintabara mu buzima bwanje nukumenya amasezerano y'Imana ari ku buzima bwanje. Nigihe ndi mu bihe kanaka ndashobora kumenya ngo ibi bihe ndiko ndacamwo biratandukanye n'ivy'Imana yambariye. Rero kuko nta kekeranya ku Imana yambariye, ico Imana yakubariye nico kizokwama kigukwega. Nico kizokwama kigukwegera mu kibanza cyo gusohoka mu vy'urimo. Iyo udasobanukiwe ico Imana yakubariye, mbega nigiki kizogusohora ahuri? Nigiki kizogutera kugumuka mu mutima wawe ukavuga ati no, udafisi uri kuraje. Hari umuntu mukuririmba yabivuze ko iyo tutazi neza Kanani yacu ntidushobora kuva neza mu buja. Iyo tutazi neza ico Imana idusezeranira ntidushobora kuva munsi y'ubutegetsi bwa Farawo. Nukuvuga ngo birasaba yuko mu buzima bw'umuntu w'Imana amenya ati mbega je ku gatwe kanje ndiko njahe, Imana yavuganye iki n'ubuzima bwanje. Sinzovyibagira muri 94 Imana yaravugize ku buzima bwanje, iravuga ivyizokora, iravuga kandi ico yavuze nuno musi kiracantabara iyo nciye mu bihe bibi. Ndamenya yuko ibihe bibi ndiko ndacamwo ari ikorosi ntagomba gutebamwo, kuko ndazi yuko ikibanza Imana inshaka musiki. Rero ico Imana kuvuga ko nico kigaragaza ikibanza Imana kugomba ko. Uko Imana gushaka ko mu mibereho, uko Imana gushaka ko mu iterambere ryawe, uko Imana gushaka mu kubaho kwawe, uko Imana gushaka kubijana n'amagara yawe, ivyo byose bigegwa canke biri mu rugezo rw'ico Imana yakubwiye. Haleluya. Haleluya. Nico gituma uno munsi nizera yuko uno munsi ubuzima bw'abantu benshi baraza kuvuga bati oya ibintu birahindutse.
reka nakubwira ikinyoma ca satani ni ukukubwira ngo umunsi umwe bizokwihindura, ariko no munsi ndaje kubwira ikintu kimwe ngo hariho uruhara wowe ufise kugira ngo ivyo bintu bihinduke. Hari igihe usanga abantu bafise igikundi no kwita igikundi c'abanyantege nke, aho abantu iminsi yose baremeshaniriza mu vyabananiye. Nawe biri gushinda na mibiri nishinda vrema, nilijaribu nikajaribu lakini baadaye bikanishinda. Yo maskini nanje vema nuko bimeze, nanje naragerageje. Ugasanga tukikujwe n'abantu bananiwe, tugaca twiremeshereza mu kunanigwa, hama tugaca twandika ijambo rirangiza ikiyago cacu nkuko umenga umuntu arateye indirimbo ubundi atanze hofre, tukavuga ngo uravyumva ngo njoyivo. Ugasanga abantu benshi baremesherejwe mu kinyoma kuko mwaramaze kuvuga ngo njoyivo. Uravyumva, urabona kubera iki? Kuko iyo uhuye n'abanyantege nke 3 4 5 ugasanga intege nke ziri generalize, uhumurizwa mu ntege nke, ukumva yuko atarundi rugezo, ukavuga ngo tuko watu turabantu, rega turi mwisi, rega turemwe mu mubiri. Hari abakristo baba specialiste mu bijanye n'umubiri, ngo rega dukoze mu mubiri, ngo rega ngo ntidukoze ngo mu vyuma, ngo rega ngo ndi umubiri, ngo rega ngo ugiye no kubora ahubwo. Uravyumva, kuko kwiyemeza kuri mu mubiri, uravyumva, biguha kugubwa neza mu ntege nke no mu vyakunaniye, nkuko umenga Imana yawe yarananiwe kugukura aho hantu, nkuko umenga Imana yawe yarashingiwe akarimbi, haraho idashobora kugushikana. Ariko ndaje kubwira ngo ico kinyoma kive mu vyimviro vyawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Vuga uti turabanesha. Haleluya. Vuga uti turabanesha, kandi igihe cose turanesha. Ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo ngo ingorane canke intambara yawe yose ushobora kuyinesha. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo umugabo wawe aguteye kuko adatahura ivy'impuhemu ushobora kukinesha. Ikibazo amagara yawe aguteye kuko atamiti hari ushobora kukinesha. Ikibazo ivy'iterambere vyawe biguteye ushobora kukinesha. Ngena kubwira ngo umuntu w'Imana ashobora kunesha kuko Bibiliya avuga ngo kuko yanesheje. Haleluya. Uwaduhamagaye yaranesheje, nico caranze ubuzima mu ntambara zose yagize, mu gutabwa, mu gukubitwa, mu gushishugwa no mu kubambwa. Yanesheje no gushika kunesha ku rupfu kugira ngo yemeze abari nyuma yiba ari wo twebwe yuko intambara yose tuzocamo nk'ishengero twahamagariwe kunesha. Haleluya. Reka kwiyegereza abantu bakubwira ururimi rwo kuneshwa. Reka kwiyegereza abantu bakuryosha bagushira muri comfort igihe bakubwira yuko ibitagendeka ari bwo buzima bwawe. Ako naje kubwira ikintu kimwe ngo ukugendeka niwo muhamagara Imana yaduhamagariye, naho rimwe dutangura hari bitagenda neza. Haleluya. Haleluya. Amina. Ndashaka kuvuga ku muntu yitwa Yakobo. Vuga uti Yakobo. Itanguriro igice ca 31. Haleluya. Tanguriro igice ca 31. Igice ca 31 ku murongo wa mbere. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bukeye Yakobo yumva amagambo y'abahungu ba Labani ku murongo wa mbere. Bukeye Yakobo yumva amagambo y'abahungu ba Labani bati ivyari vya data Yakobo. Uravyumva, ivyari vya data Yakobo yavyinyagiye vyose, mbere mu vya data niho yakuye ubwo butunzi bwose. Yakobo abona yuko Labani atakimuraba ijisho ryiza nka mbere, maze uhora habarira Yakobo ati ngo usubire mu gihugu ca sogokuruza muri bene wanyu, nanje nzobana nawe. Nuko Yakobo atuma guhamagaza Rakeli na Leya ngo bamusange mu mukuku wiwe. Iyo aragiye arababwira ati nabonye so atakindaba ijisho ryiza nka mbere, ariko Imana ya data yagumanye nanje. Namwe murazi yuko nakoreye so uko nshoboye kose, kandi so yagiye angunga ahindura ingero zanje ibitehe betangabo 10, ariko Imana ntiyamukundiye kugira ngo ankoreko. Iyambariye ati izifumberi nizo zizoba ingero yawe, umukuko wose wacu vyara ifumberi. Yambarira ngo izibibaba nizo zizoba ingero zawe, umukuku wose ugaca uvyara izibibaba. Uko niko Imana yanyaze so ibitungwa vyiwe ikabimpa, kandi igihe umukuku warurinze nunamuye amaso ndi ku musozi ndota ndi ku musozi ndi mu nzozi ndota mbona imfizi z'impene zurira umukuku, zari izibibaba n'izimifumberi nizo ibidororonze. Maze umumarayika w'Imana
ampamagarira muri izo nzozi ati Yakobo ntisabwe, arambarira ati unamura amaso yawe urabe imfizi z'impene zose zuriye umukuku, n'iz'ibibaba n'iz'imifunderi n'iz'ibidorodonzi, kuko nabonye ivyo Labani akugirira vyose. Ni jewe Mana yakubonekeye i Beteli, hamwe wasiga amavuta ku nkingi y'ibuye, ukahansezeranira n'isezerano. Nuko none va hasi uve mu iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bantu b'Imana, iyi nkuru ni inkuru mwagiye murasoma ariko nshatse kuyisoma mu bice bikeya. Nge nababwire yuko Yakobo afise ingene yahunze ibibazo vyiwe. Kandi buryo abantu b'Imana murabizi hari gihe duhunga ibibazo vyacu ariko uburyo twibajije ko dushatse kubikemura tukagwa mu bindi bibazo. Sinzi ko murabibona. Hariho abantu bafise ubukerebutsi bwo kwihuta gutora inyishu z'ibibazo vyabo. Ariko kandi muri ubwo bukerebutsi bwawe hari gihe bibaza ngo uratoye inyishu y'ikibazo cawe ariko wagira gutyo ukabona uguye mu kindi kibazo mu kwibaza ko ariko urasohoka mu kibazo aho ugasanga winjiye mu bindi bibazo. Hari abantu benshi ngano munsi muri kino gitondo bakikujwe n'ibibazo bishizemwo bibaza ngo bareko bakemura ibindi bibazo. Yakobo yarahunze ahungira ahantu bamurangiye kandi yibaza kazohagirira impore, sivyo? Ariko kandi nkuko mubizi guhera igihe yahunze akava kwase, uravyumva Imana yagumye imwibutsa yuko igihugu ahejeje guhunga nico gihugu yarongoye kujamo Abrahamu, nico gihugu yazigamiyemo se Isaka kandi bakakiganza arabakavantara kitaraba nicabo bwite. Ariko Yakobo arakivuyemwo, ariko guhera Yakobo agitangura urugendo rwo guhunga mpwemu w'Imana yaramujeko. Mpwemu w'Imana aramubwira ati Yakobo ahantu nyene uravyumva naho ugiye ahantu nyene niho nzoguhera umugisha, ahantu niho nzokugirira neza. Ngenda babwire ngo mu rugendo rwacu rw'agakiza Imana kugira ngo iduhe kugira urugendo rwiza yamitubwira ikibanza c'umugisha wacu. Iyo mvuze ikibanza c'umugisha gishobora kuba atari ubutaka, ikibanza c'umugisha bishobora kuba bisobanura iri jambo ikibanza c'umugisha ni ikintu Imana iguhamagariye kandi kizovamo umugisha wawe. Ushobora kuba uzoba umuplanto ariko aho hantu akaba ari Imana izoguhera umugisha, ukaba uzohavyarira abantu ukabarira amashuri ufise umushahara muke, ukazobona ibitangazo ukazovyara n'abana b'abakuru b'ibihugu kuko wamenye ikibanza cawe c'umugisha. Ngenda babwire ngo ikibanza c'umugisha mu rurimi rw'Imana ntigifise ishusho nk'iyo twebwe dufise nk'abana b'abantu. Twebwe abantu ikibanza c'umugisha tuvuga ngo ni muri Amerika, tuvuga ngo muri Canada, aho usanga abasore batagira uko bangana ngaha muri anye bamwe mese muko murota kujiburaye. Kuko mwisi dufise uko twita ibibanza vy'umugisha. Ariko Imana iriko iravuga ikibanza c'umugisha ishobora gufata n'ikibanza c'ubugaragwa ikakigira ikibanza c'umugisha ku buzima bwawe. Rero abantu b'Imana ntibagenda nk'impumyi, ariko umuntu w'Imana agomba kuba connected kuri mpwemu yera kugira ngo asobanukirwe neza mbega ikibanza canje n'umugisha niki. Ico gishobora kuba ubutaka canke kikaba igikorwa. Ico kishobora kuba umuhamagaro canke kikaba ivy'Imana yashize mu buzima bwawe. Imana ishobora kuba yagize ikibanza c'umugisha wawe gufasha abantu mu bitaro bikenye nka za pressure ukaja kuboza, ico kigacika ikibanza cawe c'umugisha. Igihe cyose ico gikorwa uzoba uriko uragikora naho uzoba uri uhambaye canke uri woroshe uzokwa mubona imiryango mu buzima bwawe igenda yiyugurura, ukabaho ubuzima burengeye ukubayeho, ukabaho ubuzima bw'ibitangaza. Kuko iyo umaze kumenya ikibanza c'umugisha udeclenche ibitangaza vy'Imana mu buzima bwawe. Abantu benshi barisonzesha bagasaba ibitangaza ntibabibone bagasazira mu rusengero atavyo babonye, ariko ibitangazwa ntibizana n'amasengesho, ibitangaza bizanwa no kumenya ikibanza cawe. Kuko ikibanza c'umuntu kizirikiwe ko amavuta yiwe, ikibanza c'umuntu kizirikiwe ko umugisha wiwe. Ico muno munsi mu Kristo uri ngaha muri Gehizo ukamenya ikibanza cawe c'umugisha icarico. Yakobo yavuye mu kibanza c'umugisha kuko acumvisemwe intambamyi ku bwa Esawu. Urashobora kumbwira uti pastor ivyo kuravuga ndavyumva, ariko kandi urugo rwanje naruvuyemo ko rurimo induru ndarushe. Ariko Imana yari yakubwiye ijambo kuva ukirongorwa canke ukirongora, arakubwira ngo nzoha umugisha inzu yanyu. Nukuvuga ngo isengesho uri kuragirira hanze y'urugo rwawe, uravyumva uri kumera nk'ushira isima ku giti, uri kurahusha kuko ntushobora guhamagara umugisha w'Imana mu kibanza Imana itawugeneyemo. Kuko umugisha w'Imana ku buzima bwanje uhagararanye n'ikibanza Imana yageneye ubuzima bwanje.
nico gituma umuntu w'Imana agomba gusobanukirwa neza mbega amasezerano y'Imana ku buzima bwanje nayahe. Mbarizo umuntu mwicanye ati mbega urazi ico Imana yasezeraniye ubuzima bwawe. Mumbarizo ati mbega urazi ico Imana yaguhamagariye. Haleluya. Haleluya. Ndakubwira ikintu kimwe, Jesse nkunda ubukristo bw'ubunebwe. Nabaye mu gakiza ikintu sinsuporta kudashika ku kintu. Kandi numva kari ico Imana. Abakristo benshi barafise ubunebwe bwo gushaka kubaza Imana ku gatwe kabo. Nibijya pastor yavuze, abantu usanga bayerera mu twumba binjira mu twumba mwinjira mu tumba, uravyumva impwemu yo kuraguza yishe Afrika yimuriwe mu bwami bw'Imana. Hari abandi batambaye badakinda badafise inzogera ariko bafise ibisa n'ivyo byo mu buryo bw'impwemu bagacurika ijambo ry'Imana, abakristo bagasimba nk'ibikere basimba mu mazu baja mu yandi. Iyo wumvise ubuvugishwa butari bumwe ugendera muri confusion, kuko umwakubwira ngo ndabona ugiye gupfa vuba ariko kandi tugiye gutanga ikimazi, undi akavuga ngo ndabona ugiye kuba umutegetsi akomeye. Reka ndakubwire nta kintu na kimwe umuvugishwa azokubwira Imana itabanje gushira mu mutima wawe ikikwemeza, kuko umuvugishwa igihe cyose buza kwemeza ico Imana irikira tubarira mu ibanga. Rero kuko turabanebwe bukurondera Imana, dushaka abantu, dushaka kubaho ubukristo bwo mwisezerano rya kera, kandi turabakristo bo mwisezerano rishasha aho igihuzu catabutse, aho dufise uburenganzira nk'abana b'Imana bwo kuvugana na mpwemu yera. Una munsi abakristo bamwe bagiye ku batayeri kuri ridora mission barasonesha ca gitambara catabuka, baragisonesha barakigarukana bagishira mu rusengero barakimanika. Hama mukibaza ngo guhimbaza Yesu no kuza kwisangira ryera canke ngo nibindi, va mu mpwemu yo kuraguza. Umenye Imana yawe ku gatwe kawe, umenye n'icivugana nawe ku gatwe kawe. Yakobo we uri kurirukanka, uriruka cyane kwa Labani, ugiye kuharonderera ubuhungiro, ariko kandi ikibanza cawe c'umugisha niki? Ndakunda Imana kukira twihanganira. Haleluya. Ndakunda Imana kukira twihanganira. Mugiye gusoma izi nkuru za Yakobo muzosanga incuro nyinshi Imana yaravuganye na Yakobo kenshi cyane. Ikizira buhora ati Yakobo, naho ugiye ahantu waraye ukahasuka amavuta niho nzoguhe aha nyine niho nzoguhera umugisha. Yakobo agacabwira ati Imana ati Imana nukuri ahantu niho uzompera umugisha, reka ndahasuka amavuta ariko niwanziga miliyondoye kuko ndi presse, fise gahunda yanje ntegeza gushika kwa Labani, fise umugambi wanje ntegeza gushika kwa Labani. Naho mbwiye kumugisha wanje uri aha hantu numva ijambo ryawe ritampumurije, ariko nimba ushaka ko ndahagaruka banza uzigamire mu nzira zanje, kuko abakristo dukunda kwitumira Imana ngo ituzigamire mu nzira zacu kuko tutiteguye kuzirekura. Sishaka kuva mu migambi yanje, sishaka kurekura undi ko narona ko turongorana. Mpwemu yera arakumvishije ko uko murubakana ataho bizoja, ariko kandi imyaka yakujanye ushaka mariage à tout prix. Uravyumva? Urana ugomba kugwinjiramwo, uri kuraca umuntu aca mu mutwe w'urushinge kugira ngo winjire muri ugo rugo. Ariko urumva ko mpwemu yera kubwira ati ariko mukobwa wanje garukira ngaho, uramubwira ati mpwemu yera uzobihindurira hariya nyene. Iyo umwana w'umuntu arakomantaye, iyo umwana w'umuntu yamaze kugira umugambi biragoye ko awurekura. N'Imana ubwayo birayinanira kuyumutesha. Hamugasanga abakristo baravuga ngo je narasenze Imana ngo Mana ngukabona ngira ngwe nce mpfa. Murabumva? Ngo narasenze ngo Mana ukabona ngira mve mu nzira zawe, Mana uzonyica. None kuri kurazivamwo uriteguriye gupfa no munsi? No. Imana nikoresha iterabwoba. Imana n'umwigisha mwiza. Irakubwira ngo ntujeyo idashaka kuja, ifise n'ubushobozi bwo kuguhagarika ariko ntirikira guhagarika. Igira ibanzi kure kujeyo kubitikireyo, uvunikireyo, uhinyagarireyo, ugwarireyo, wononekarireyo kugira ngo ushobore kumva ijwi ryayo neza. Nyanabwiye ngo Yakobo ndiko ndababarira yarigarukanye, naho yagarutse acumbagira yarigarukanye. Aho ngana bekare wa undi yari suri ko ategeza kujayo, abwira Imana ati ndindirira Beteli ndagarutse ndi busy. Kuko abana b'abantu bumva ururimi rw'ingorane. Haleluya. Una munsi naje kubwira ngo hagarika ugo rugendo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hagarika ivyo bintu uri kurajamo, hagarika iyo nzira uri kurafata, hagarika uwo mugambi uri kurafata. Wiyemeje kugira nabi, wiyemeje gukora nabi, wiyemeje gukora ivyo bintu kandi muhema areka arakubuza. Ndakwingize kubw'imbabazi z'Imana ngo hagarika utarakomerekerayo.
haleluya. Rero Yakobo Imana mu rukundo ikagumiza kumibutsa ati Yakobo peti, erega jewe ndi Imana yawe, ya so yawe, ndi Imana ya Abrahamu, ndi Imana ya Isaka, nzokuzigama nzokugira neza. Ikabandanya ivuganira nawe naho yari mu bugararije, ikavugirana nawe mu gihugu cyo hanze. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Uko iminsi igenda Yakobo akagira ikibazo. Reka ndababwira ikintu kimega abantu b'Imana. Abantu benshi turafise umurabani twiremeye. Warubizi abakristo benshi ntibakunda kuba mu buja mu kintu cyaco cyose. Abantu benshi bakunda kwikukira no kugubwa neza. Siko abantu b'Imana. Siko dukunda kwidegembya. Ntidukunda umuntu aducinyiza. Ariko kandi aducura bucuni na buhoro, sivyo? Ariko reka ndakubwire ngo hariho abaja bameze nka Labani. Ndasenga no munsi ngo usohoye gusohoka uve kwa Labani. Kandi Labani n'umuntu agutwara, ariko no munsi urashobora kwibaza ngo iyo message no munsi si yanje. Aho ngenda bwiye ngo ni yawe. Kubera iki Farao yagutwaye, iyo Farao agutwaye aragucinyiza bikagaragara. Iyo Farao agutwaye urafyatura amatafari bikagaragara ko agutwaye. Akakwimingi akagukoresha amasata agira ukwaba. Ukubaka amazu, ukubaka ibisagara vya Egiputa. Nta Munyisraeli numwe muri Egiputa atarazi ko ari mu buja. Kuko Farao yagutwaye. Reka nabwire ngo hari ubwoko bubiri bw'ubuja. Hariho ubuja bukwibutsa kuri umuja. Hari ibibazo tujamo tukamenya ko turi mu kibazo kwe. Hari intambara ucamo ukamenya kuri mu ntambara. Bene izo Satani ntakunda kuzikoresha kuko turamenya ko tuzirimo tugahaguruka tukisonzesha tukagwana. Ariko reka nakwereke Satani akoresha ubuja nk'ubwo kwa Labani. Ubuja bwo kwa Labani ni ingine aina. Uravyumva? Bufise uko bwimereye. Ubuja bwo kwa Nabali n'ubuja utamenga n'ubuja. Umenga urafise umwidegembyo ariko hari biziriko biri ku maguru yawe. Umenga urakijijwe, umenga umuntu w'umunyamwuka ariko nturi umunyamwuka. Labani ngena kubwira ngo nigihe Isaka yaza kurongora ndabereke Labani ngena bameze. Siko? Ndamuvugeho gato. Labani ukuntu ameze igihe se wa Yakobo Isaka yaza gusaba umugore. Uravyumva? Akamara gukwiza ibyankeregwa byose. Labani yasa n'umuntu adashaka guha umugeni Isaka. Acazana demokrasi tabaho muri kijya gihe ca kijya gihe. Kuko Labani yavukana nande? Ujya mu mama wa Yakobo. Rebeka. Sivyo baravukana. Ariko mu gutanga Rebeka, Labani hari ikintu yakoze. Umushumba wa Abraham amaze gutanga ibimaza agatanga inzahabu. Eliazar. Akamara no kumurahiza, abamba akamara no kumubwira ijambo ryamuzanye. Labani yashatse kugira amayeri azana demokrasi n'agateka k'umugore k'umukenyezi. Rowi Marc yararenganye. Azana ibintu bitababangoreka nawe ngo tumuhamagare ngo agire ica bivuzeko. Labani n'umuntu akorera muri principe y'ubujyajya. Nimba atashaka gutanga umugore, nimba atashaka gutanga mushiki wiwe, ariko yivugishije ngo reka tumuhamagare tumubaze ica vyibazako. Mbemwe mubona abantu bakera barabaze umukobwa ica vyibazako iyo bamaze kwakira inkwano. Ni bene uyo muntu rero. Labani n'ubwoko bw'umuntu, uravyumva? Akubwira ngo nuza akakwakirana igishika ngo mwana w'iwacu. Ariko kandi inyuma akaba yiteguriye kukonka no kukununuza akaguheza bw'imbaraga akakuexploita. Labani n'umuntu umubwira ngo wakunze Rebeka ninde ujya mukobwa hari. Umubwira ko wakunze Rakeri, uravyumva? Akabaho nta probleme mukorere mwijoro akakuzanira uyundi. Akakuzanira utariwe ugakorera ushaka imyaka 14. Uyu mugabo n'umugabo azi kubona kufise umugisha agakoresha ikiganza cawe ciza kugira ngo umuteze imbere. Ukaragira ubusha bukagwira ku musozi ariko ntaguheko nakamwe ariko zose akazitwara akakugumiza ngaho agasa nk'ukwakiriye neza ariko akabandana kukunyoha nk'inkomezi zawe kuko abona kufise umugisha wowe utari kuribonako. N'umuntu atazopfa kwemereye kumenya agaciro kawe.
intambara zimwe ducamwo ibibazo byinshi bibasugereje birabanyegeza agaciro mufise, birabanyegeza ikiganza ciza mufise. Imana yabahaye igikundiro, ariko ingorane tubayeho muri Bujumbura ziratubuza gutahura ko turabanyagaciro, turi abantu batewe iteka n'Imana. Iyo wabuze icujya, iyo wabuze ico wambara, iyo wabuze rwaye, iyo ukikujwe n'ivyo bibazo vyawe vyose, abantu Satani nakunda kukwibutsa yuko Imana yahezaga ibikorwa by'amaboko yawe. Abantu Satani nakunda ko wibuka yuko uri umwana w'Imana isumba vyose, yahagaritse ibicu bitagira ibigifata, yashizeho urutonde rw'ibintu vyose. Ivyo Satani nakunda kubimenya, kuko igihe cose ashaka kukumvisha kusuzuguritse, kudashoboye, kuko arazi kuri umunyabushobozi. Vuga uti Labani ni ingorane uba mutazi kuyibamo, ukarongora ukavyara ukabona umenga umeze neza, ariko kandi ukaba utari kuratera imbere, ariko wabiraba neza ugasanga niwe uri kurateza imbere abandi bose. Labani ukoreye umugore 14, uratungishije uramutungishije, afise imuku kitagira uko ingana, ariko we nta mugisha afise, ariko wowe ufise umugisha w'Imana. Kandi umugisha nturi kura guprofita kuko wagiye mu kibanza Imana itagushakamo. Nico gituma na wa mugisha wagushizeko. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana, ingabire z'Imana ntizicuza kandi ntizivuguruza. Les dons de l'Éternel sont irrévocables. Imana yaguhaye ingabire nisubira kuyikwaka naho woja mu ntege nke, kuko ico Imana yatanze yaragitanze. Ariko rimwe na rimwe uzoza gusanga ingabire yawe yivuga butumwa iri muri marketing ya Amstel na biere. Uravyumva, abakiriya bakaza ari benshi kuko ukoresha ingabire y'ubwami bw'Imana iyo hanze, kuko wafutanye. Hagatunga abandi, hagatera imbere abandi, ariko wowe kagubwa nabi. Labani nuko ameze, nuko akora. Umunsi umwe Yakobo aribuka ko yahezagiwe n'Imana, aragenda kwa Labani amubwira ati Labani, kameme erega je narahezagiwe, ndamaze kubona, ndamaze guhishurirwa yuko iri terambere ryose ufise ari je nari guteye. Imana yamishuriye, kandi Imana ntiyahengeshanije kumbwira ko iri kumwe nanje. Rero bishoboka yuko iri terambere ufise ari je nari kuzaniye, naho atari je ndiko ndari profita. Rero twumvikana, gira icumpaye rero. Labani ngo ni wavyara ukabona ubusho buvyaye ivyana bifise amarangi, ivyana bifise amarangi bizoba ivyaho. Tash sivyo? Nimumwe ngo ndabivuge mu Kirundi ko namwe ntavyo mwumva. Cyane abanyagisagara bakadondori nakadonza dandasha. Uravyumva? Ntavyo muza. Sivyo? Tash Kirundi co ngaha nyene. Bwana sifesa. Haleluya. Yamubwiye ngo izifise tash ngo zizobizawe. Uravyumva? Urabona? Zagira gucyo zikavyara tash gusa. Ariko kandi undabire Labani ngene abameze. Naho yatanze ijambo ntagiye hagararako. Uravyumva? Akazimwiba. Ngo yamwivye inshuro 10, amubwira ngo bizera zizobizawe, zikazivyuka zera. Izifise amabara zizobizawe, zikavuga zisa amabara. Akazimutwara. Akamuyiba. Reka nakubwire, Labani vraiment nta umuntu ahora mwigisha uko, ariko niko Imana yamumishuriye, nukuri Labani yari gisuma. Kandi Bibiliya imbwira ngo Satani yazanye no kwiba no gusambura no gutikiza. Labani yari gisuma. Labani yondesheje Yakobo atacari kararo. Gushika naho Yakobo avuga ati, abwira abagore biwe atariko naho so yankoreye ivyo, ikiganza c'Imana cagumye kuri jewe. Naho so yankoreye ivyo, raba naho yamindutse, ni murabe ubusho bwanje bwabaye bwinshi, ni murabe naho nari baye mu nzira zanje, ubwizigwa bw'Imana nagumye ndabubona. Naho nahemutse, naho nohemuka, ariko Imana yo izohora ari umwizigirwa. Igihe cyose Imana ihora ari umwizigirwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero atanguye kugira ibibazo. Ubutunzi bwabaye butunzi. Yakobo pour la première fois aratunze ku gatwe kiwe. Abahungu ba Labani baratanguye. Bati kweri usubone ngene mwene wacu vraiment. Ubone ngene akagahungu kaje gutungira kuri papa. Ubona agahungu ngene kaje gutungira kuri papa. Raba ubusha sigaye afise, wibaza ko atari papa bumuhaye. Mbega ntibibaza ko vyari kuba ari vyacu. Ishari riratangura. Bibiliya ivuga ngo na Labani ngo ntiherakiraba ijisho ryiza Yakobo.
ibintu bitanguye guhinduka, batanguye kumwanka, huzuye ishari, atanguye kumva ari menase, atanguye kumva aguwe nabi, uravyumva, atanguye kubona abona amugirira nabi, atanguye kubona Labani yahora amugumbira ya bona sifiwe ya kweli, Bwana sifiwe, asiga amugirira bona sifiwe moya, uravyumva, sophistiqué iri superficielle, uravyumva. Yakobo arabona ati byari byo byose, ahantu aho nashishikariye kwibaza ko ariho nkwiye kuguma, ahantu aho nashishikare kushindiriya eti nibakiye yifasi, ahantu ko nashishikaye gushaka. Reka ndababwire gabana Imana, hari igihe duforsa, hari igihe dushaka utava mu bintu bimwe tukazirika, tugashira ko n'amasheni n'amaguru tukazirikira ko ahantu sinzohava. Ariko ndakunda Imana yo mu ijuru kuko irazi gushiraho ikirere gikutuma uhava. Labani atanguye kukwanka, abahungu biwe batanguye kwimva gukorera ikibi. Reka ndababwire, hari abantu Imana yambariye uno munsi, uri kuraca mu bihe aho ibintu byose biriko biraguhinduka, uri kurashaka kugwana, ariko Imana irahagurukije inkomezi. Imana iriko irashaka gukora ku mutima wawe ngo utahure yuko ico kibanza urimo atari icaho. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana. Hashobora kuba ari ahantu heza hamera, hashobora kuba ari ahantu waronkeye ubusho, hashobora kuba ari ahantu naho wahagiriye ingorane ariko waraharongoreye, naho wahagiriye ingorane warahavyariye, naho wahagiriye ingorane ariko naho warahatungiye. Hari igihe rero ndababwira ikintu kimwe, ubuja bwa Satani bwamara ubuja burimo akamerange. Wamusanga utabona ibibi gusa, ariko hariho n'utwiza tumwe tumwe wahasanze. Kwa Farao nta ciza wohasanga kuko umufyatura amatafari urara ijoro, ariko kwa Labani harimo n'utwiza. Utwo rero nitwo nshaka kurangiriza ko mvuga ngo utu nitwo twica abakristo rero. Mu rugo bimeze nabi, ariko ntushaka guhagurukira ibibazo byawe kuko hari igihe bicamo mu gatwenga, ukavuga uti mu ndwi imwe dutwenga gatatu, uti sava. Ibi bintu nkora ndabikubitikiyemwo, uravyumva, ndondera abagabo ndabaronka kabiri mu ndwi, dimanche nkasengera mu ishengero, uravyumva, muhemuyera akanyorosha gatoya, uravyumva, urabona, nkaronka naga profesi, ndabona ntaco naho ibintu bimeze nabi, ariko hariho n'utumeze neza. Mbarizo umuntu uti Labani wamubonye? Labani kugira ngo akurinde kugumuka mu mutima, uravyumva, akwica ariko araguha ko duke duke. Rero ubunya dufise abantu benshi bariko baranywa ko duke duke. Uri muri korale, uravyumva, ariko urasambana n'umuhungu kandi uravuga ngo ariko kandi ngo yaranyambitse bage ya fiançailles ngo turi mu kugira mariage. Harimo projet nziza ivanze n'igafe. Abantu benshi dufise urutonde rw'ibiduhumuriza bikadutuma twumva tuguwe neza kwa Labani. Kandi kwa Labani nubuja umuntu atebamwo cyane kuko ako kavange kahari. Sivyo abantu b'Imana. Ndabona abantu benshi ngaha anya mufise imyaka nk'iyo mfise, bona sifure sana. Siko? Ariko kandi ebana Afrika irakeneye urungano rushasha. Afrika irakeneye abantu bahindura ibintu. Afrika irakeneye abantu badakomprometa ivy'ubwami bw'Imana. Afrika irakeneye abantu batavanga Imana n'isi. Afrika irakeneye abantu bahitamo kwizera, so ati Imana ikabaheza gahe canke kabivamwo, nitwashika mu ijuru tuzoyibaza ngo why. Sivyo abantu b'Imana. Sivyo? Inka zo kwa Labani. Kandi Satani yakuje kagusanze kwa Labani, arakubaza ngo mbega ushaka gusubira iwanyu, ukavuga uti yes. Agacavuga ngo hariyo Esau. Shaka tuvuga ati shaka ndavyimvira basha. Hariyo Esau. Hariyo Esau. Tariko gasha no bireka nkicarira ngaha. Ko ngaha basi omwe basi naho Labani ngora, ariko hari n'utwo mfise. Ko mbona abana bakina ku mugoroba nkabaterura, naho Labani ari kanginga uvo. Naho ntari mu kibanza Imana inshaka munone ko mbona ndo mfungura, kuko abantu rimwe na rimwe ration no kuronka uburyamo n'uburaro arico bibaza ko ariyo vision yanyu mu muntu akeneye mu buzima. Reka nigumire ngaha, ariko Imana igushaka ibeteri muntu w'Imana. Haleluya. Imana igushaka ibeteri, naho uzoshika yuri kimuga, naho uzoza gusangana na Esau utazi ngena zo kwakira, ugomba guhitamo kwizera kuja mu mugambi w'Imana. Igiguzi cyaco cyose bizogutwara, ugomba guforce ubuzima bwawe kugira ngo bwinjire muri destiny Imana yaguteguriye, kuko ni muri kijya kibanza conyene uzogubwa neza. Yakobo
Haleluya. 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 Reka nsongore nakubarira ijambo rero ngenda ahantu ho kurangiza. Bwana sifiwe sana. Nukuri hatabayeho kuvyanka ntavyo uzova. Fata kanya gato wiyimvire ku buzima bwawe bayeho. Hari n'igihe atani kosa ucitora kuko kera warakora ikosa muhemu yeraga agakengereka gasona ngo kamwe mu mutima wawe kamwe uti nakoze amakosa. Ariko wayakoze ari menshi ku buryo umenga ntikana kivuga. Niyo kavuze kavuga ngo na matara hiyi. Kuko warakazimije waragashize ko amahwa ku buryo utakikumva. Rero ugasanga ari abantu bakijijwe bahora bumva umenga n'amajambo y'Imana amwe ntakibaraba. Bacitse abahinga bo kumenya aho umuvuga butumwa ari karaja ni yari karaja. Bagaca bamusha muri kategori ngo bari muri kategori y'abanaka, uyari muri kategori yaba, ugasanga wacitse umu specialiste w'ivy'Imana, uravyumva umuntu agitangura wumvise yari karaja. Uravyumva iyo ugize commentaire ngo wumvise ngo burya buhanga, nukuvuga ngo wose urondera ivy'ubwenge nk'abagira iki. Ariko kandi rabo ubuzima bwawe bwa misi yose busa gutega muntu w'Imana. Bamwe muri mwebwe ntimubabarira. Uravyumva? Kandi nico kibanza c'umugisha wacu. Isi byo abantu b'Imana. Abandi muri mwebwe muri mu makonfri hari n'umuntu usanga ari ngaho muri eglise mutanavuga na yicara ngaho ukicara hajya. Uravyumva? Ariko kandi urakijijwe kandi niya kurabiye hajya no waraye wivye umugabo yakurabiye muri jangre asanga uri mu mpwemu kurusha abaja mu mpwemu. Uravyumva uri expert spirituel. Uravyumva? Jere umuntu anibaza none vyebaga abantu b'Imana nubwo buzima buraryosha. None biraryoshe kuba mwi ikintu kakibamwe igice ntukibemwo neza. None abantu b'Imana niumva kukwiye kwijegajeza gatonya ugaca imigozi mwimwe naho umenga ntiboneka naho abantu tugushima tukakwaprecia ariko rega kandi hari n'ivyo tutabona uziko bimeze nabi. None niwe niumva ko ico kibanza urimo ari ico kuvamwo. Sivyo abantu b'Imana. Abavyemera bavuge bati amina kuba kwere. Subira muti amina. Haleluya. Murambarira abantu, iyo tuko turaganira n'abantu bavuga butumwa. Murambarira abantu ni mu buzima narihaye principe yo kuvuga ubutumwa. Sinshaka na rimwe kuvuga ubutumwa mfise umuntu yicaye hajya. Mfise ico ndamwiyagirizako kidakosowe. Kugira ngo duha agaciro iki kibanza. Kuko je sinibaza ko agakiza ari theatre. Je nibaza ko agakiza ari ibintu vyakwera. Je nibaza ko ari vyavure. Ntibaza ko bibaho. Nibaza ko gukizwa no guhinduka bibaho. Ntibaza ko tutegeza guhinduka. Ntibaza yuko udahindutse ucika instrument satani yuko ubuza abandi kwinjira mu bwami bw'Imana. None uraza abantu dohora tuvuga ngo ngo umukristo wacu ngo aba mu ikarti hari ngo niho seriri agaca ngo ngo pastor ngo sinambiye ure moto. Tukamaramara. Kuko twitanganiza kubashingira intahe kumbe bamwe muri abagafere mu makarti. Kukazi niwe wonona ibintu ntibanakuramutsa. Ariko uri ngaha mu mpwemu uratwe impression uri gitangaza. Ariko kukazi urapori wa atmosphere ukamenga hari imyotsi kuko wewe uhari. Aho uri kirere kirahinduka kikaba kibi. None mwe mumva ngo akiza kwera reka kwera ivre. None Imana yacu nishobora kuduhindura. Ndaprevye mwe mwibaza. Imana niyo duhindura abagabo bacu n'abagore bacu bakamenya ko turabavre. Uravyumva? Warabizi ko je muntu wa mbere nyemera ruyo. Apana ko ni pasteur, no? N'est-ce pas? Uravyumva? Kubera iki abantu b'Imana? Iyo nshizeho igipimo uravyumva cyo kubinyanka mugayo biramproteja nanje. Iyo mvuga amajambo agoye amajambo mvuga nanje aranzigama. Kuko nibutse ko muranda yavuga arancunga nkifata iyo umubiri unaniye. Kuko ndazi ko ntsindwa n'ivyo navuze. Haleluya. Haleluya. Reka nakubwira ikintu kimwe uno munsi ndakwifurije ngo ahantu hose ari hose aho uvuga uti ndi kwa Labani ngomba guca imigozi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Amina. Amina. Reka nakubwire ngo ugomba kubishaka. Ugomba kugira revolte yakweri mu mutima wawe. Hari abantu bavuga ngo mbega ngo nzova kwa Labani gute nzogera. Reka ndakubarire. Umunsi Yakobo yahitamo mu mutima we ko agiye kuva kwa Labani. Yahishuriwe ingene azotunga. Hari abantu benshi basengera ngo Mana ngo mishurira ingene ibintu bizogenda. Mishurira. Reka nakubwire nasanze ibintu vy'impuhemu ni batrisha. Ibintu vy'impuhemu ni vyakwera. Iyo Imana imaze kubona yuko mu buzima bwawe wamaze kugira icemezo, irazana revelation ku buzima bwawe.
ninde ashaka guhishurirwa? Imana irakeneye kubona icemezo cyo mu mutima wawe. Hamiza nihishurirwa mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka kuryohererwa abantu bakubwira ngo nuko twese bimeze, ngo rega muri Afrika biragoye ngo biragoye gukizwa, ngo je ninashikibura ngo nzokizwa neza, ngo frigo yanje yuzuye ntaburi conja nico nambara, ngo noreka gukizwa gute? Oya muntu w'Imana nibura ntuzokizwa. Kuko nibaturusha gukizwa kuko baguwe neza. Uravyumva? Ariko kandi nuhitemo kuja kwa Esau naho bikugoye, hamubone ko Imana itakugirira neza. Haleluya. Haleluya. Devoir à domicile nshaka kurangiriza ko ndagusomera. Uravyumva? Mu guharura 13:30. Uravyumva? Karebu, uravyumva? Guharura 13, uravyumva? Murongo wa 30. Havuga gute? Ngo Karebu acecekesha, ndiko ndabisoma mu gifaransa ndatraduiza ni wabona ndabisomye kutareko. Karebu guharura 13:30. Ngo Karebu acecekesha ubwoko bwose bwari ko bwidogera Mose. Ngo arababarira ngo nimuze kijya gihugu tuzogifata kandi tuzonesha. Hama ngo ariko abagabo bari bajanye nawe ngo baravuga ngo ntidushobora gufata kijya gihugu kuko barakomeye kuturusha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Karebu aravuze ngo tugende muri kijya gihugu turagira gute? Turakigira gute? Turagifata kandi turagira gute? Turanesha. Hama bajaye na Karebu nabone bati nibishoboka ko tukinesha ntitunapime kujayo. Ndashaka kurangiza ndababwirira ijambo abantu b'Imana. Ikibazo kimwe abantu barashobora kukibona mu nzira zitandukanye. Sivyo? Sivyo? Ariko kandi iyo umuntu yamaze gusobanukirwa neza isezerano ry'Imana ryo gushika i Kanani, biramworohera kumenya ko azotsinda abansi bose. Ariko iyo umuntu atarahishurirwa neza Kanani, igihe cyose yamabona imbere hiwe hari intambamye kurusha uko habona igitangaza c'Imana. Ngenda kubwira ngo ibintu byose wireguzamo vyakunaniye, ngenda kubwira ngo ntivyananiye Imana kubigukuramo, ariko Imana irarindiriye kuvyanka, hama ihindura ingene amaso yawe abona, utangure kubona abakomeye, utangure kubabona boroshe kuko uhagaze ku isezerano ry'Imana. Ivyo wita kari bikomeye uracavyita bikomeye kuko mu mutima wawe ataguhitamo kukuri kurabaho. Ariko igihe umaze guhitamo kukuru ukavuga ngo ntomba kwinjira muri Kanani yanje mu kibanza canje c'isezerano, ndakubwije ukuri yuko n'abaganza Kanani uzobabona, ubabona araboroshe kuko uhagaze ku c'Imana avugana n'ubuzima bwawe. Kuko igihe cyose c'Imana ituvuga ko nico kizokwama kidukwegera hejuru kikatujana mu vy'Imana ivuga. Uno munsi uracabona ibintu nabi kuko utaramenya c'Imana kuvuga ko. Ese ico muno munsi Imana igahindura, Imana ikaguhindurira ikakubwira iki kuvuga ko, ukibuka ico muhemu yari akubwiye ko Imana kuvuga ko, ico nico kiza kuguha kubahuka kwizigira Imana. Haleluya.